Mu gihugu ca Iraq, imigwi yitira idini rya Kiyisilamu y'Abashia, the Iraqi Islamic Resistance Groups, aba barahiye bararengwa ko igihugu ca Israeli kibwirizwa kwishura ku mabi n'amakuba kimaze iminsi kigira ubwoko bw'Abarabu mu karere. Eka mbere n'imihari isanzwe iharanira ubwigenge n'ituze ry'Abarabu nka Hamas, Hezbollah, Abahudis, eka mbere n'abandi. Mw'ijoro ry'uyu wa kane uheze, umuvugizi w'igisoda ca Israeli IDF Bwana Brigadier General Daniel Hagari yemeje ko mu ntara y'amajepfo y'iki gihugu ca Israeli aho ihana rubibe na Syria ngo igisoda ca Israeli cashoboye kumanura igisasu rutura cyo mu bwoko bwa cruise missile kamikaze. Iki bakemeza ko catewe n'iyi mihari yitira idini rya Kiyisilamu Islamic Resistance in Iraq, kandi ko kino gisasu bagiteye bari muri Iraq. Iyi mihari yabayeho gute? Ni bande bayifashe mu mugongo? Aba bagwanyi bafise iyahe ntumbero? Iki gisasu rutura cruise missile kamikaze ni nyabaki? Bagihawe na bande? Menya vyinshi kuri bino bitero n'iyi ntambara ibandanye itutumba mu kigobe c'Abarabu. Jewe ndi Seti. Iyi ni The Megamind. Muhawe ikaze. Kuva mu kw'icumi umwaka uheze, iyi mihari yo muri Iraq yatanguye gutera amadrone n'amarokete ku birindiro by'Abanyamerika muri Iraq, Yorodania na Syria. Ibi bikaba vyonona ibintu bike bike, minor injuries, gushikaho drone zateye ikirindiro c'Abanyamerika cyo muri Jordan. Aha haguye abasoda batatu b'Abanyamerika. Kuva ico gihe iyi mihari yagumye itera udutero shuma aho hose hari ibirindiro by'Abanyamerika bakoresheje za drone n'amarokete, hagakomereka bake. Iyi mihari igizwe n'imigwi itanu yitwaje ibigwanisho: Katabib Hezbollah, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Asabib al-Haqi, Hatabib Said al-Shudada, Harakat Ansar al-Arafa, al-Tawlim Group. Iyi migwi kuva ivuka yarahiye ko nta kintu na kimwe ca Israeli na Amerika bipfuza muri kaya karere. Kuva ku itariki 18 z'ukw'icumi umwaka uheze, aho intambara ya Israeli na Hamas ikomereje, iyi mihari yatanguye gutera ibitero shuma ku birindiro vya Amerika muri Iraq na Syria bakoresheje za drone, nk'ico bakoze ku kirindiro ca Al-Assad Air Base. Aha kenshi igisirikare ca Amerika caravyirinda. Ku itariki 24 z'uko kwezi kw'icumi, iyi mihari Islamic Resistance in Iraq yemeje ko ariyo yakoze ibitero vya drone ku birindiro bitandukanye vya Amerika muri Syria, cyane cyane Al-Omar Oilfield, Deir Zor Governorate, Al-Shadadi na Al-Hasaki Governorate. Ku itariki 5 z'ukw'icumi w'umwaka nyene, iyi mihari yaragabishije Amerika yuko umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'amahanga Secretary Anthony Blinken, uwo bise umwana w'umuyahudi, the son of a Jew, ko atokwirahira ngo ageze ikirenge muri Baghdad mu rugendo yari yimirije. Aba bavuze ko adahawe ikaze muri Iraq. Bwana Anthony Blinken yumvise ibi, yaguye ku kibuga c'indege ca Baghdad International Airport, yambaye ivyuma bimurinda kugikiriza, the bulletproof vest. Kuva ku itariki 9 z'uko kwezi, ibirindiro vya Amerika bitandukanye vyo muri ico gihugu vyaratewe bikomeye cane bakoresheje za drone. Ku itariki 20 z'uko kwezi, noneho kimwe mu birindiro vya Amerika catewe igisasu rutura ballistic missile. Aha kikaba carononye vyinshi infrastructure, kandi hakomeretsa abasirikare ba Amerika atari bake. Ibitero nk'ibi vyarabandanije ku birindiro vya Amerika bitandukanye, yaba muri Iraq canke muri Syria. Aha hakaba harakomeretse benshi kubera zino drone. Ku itariki 1 z'ukwa kane uyu mwaka, umukuru w'umutwe wa Katabib Hezbollah, umwe muri ino mitwe ya Islamic Resistance yo muri Iraq, uyu uvugira Abu Ali Askari, yamenyesheje ko the Islamic Resistance in Iraq yiteguye gufasha no guha ibigwanisho the Islamic Resistance ikorera mu gihugu ca Yorodania. Aha uyu muhari Katabib Hezbollah wamenyesheje ko uriko uha imyitozo abagwanyi 12,000 gukoresha inkoho, light and medium weapons, ibisasu byo kwirinda anti-armor launchers, misile zigezweho tactical missiles,
amasasu menshi cyane, millions rounds of ammunition, n'amatone y'ibiturika, tons of explosives, ngo kugira barengere kandi bihorere uburenganzira n'ubusugire bw'abanya-Palestine, reka mbere ni dini ya Kiyisilamu. Uwo munsi nyene ibi bivuzwe ku mupaka Israeli hana na Yordania, ibitero shuma byahise bitangura ku gisirikare ca Israeli IDF. Ibi akaba bwari ubwa mbere Israeli itewe ibitero bivuye muri Yordania kuva intambara itangura. Ibitero byarabandanije kuri Israeli n'ibirindiro bitandukanye by'abanyamerika. The Islamic Resistance ivuga ko nta mahoro bazobaronkana mu gihe abanya-Palestine bagikorerwa ihohoterwa na genocide. Aha, kuvuga nk'igitero kuri Dead Sea, kuri Eilat, kuri Karish Rig, kuri Fik Airport, kuri Ashdod, kuri Golan Heights, eka mbere n'ibindi. Aha hakaba harangirika ibintu atari bike n'abasoda bagakomereka. Uraza abapfabo kenshi ntibabavuga. Iyi mihari ya Islamic Resistance ivuga ko yiteguye gufashanya na Hamas, Hezbollah, eka mbere n'abandi bose mu kurwanya Israeli na Amerika mu ntambara ahariho hose. Mu bitero bikomeye cyane bya drone na misile Iran iheruka gukorera muri Israeli, Islamic Resistance yarafashije cyane kurungika za drone kuri Israeli zivuye muri Iraq. Aha, Amerika na Israeli na Yordania bakavuga ko bazimanuye zikiri mu kirere. W'itariki 11 z'ukwa mbere y'umwaka, the Islamic Resistance in Iraq yavuze ko yiteguye gutera ibirindiro vya Amerika n'imbaraga zose bafise, hamwe Amerika yo kwirahira ifatikanije n'Ubwongereza gutera uyu umugwi wa Houthis uri muri Yemen. Aba bahavuye babikora. The Islamic Resistance itera ibitero kuri Amerika muri Iraq, hafi y'abasoda batatu b'Abanyamerika, abandi barakomereka. Mu nyuma Amerika yari ihoye itera ikirindiro ca Islamic Resistance muri Abu Ghraib. Iki gisasu rutura kamikaze missile The Islamic Resistance yakoresheje kuri uyu wa kane kuri Israeli gikora gute? Iki gisasu ni drone nini ya kijambere yambitse iki gisasu imbere, hama yageraho bayirungitse target igaca yituritsa. Nukuvuga kino drone kigaca cituritsa kikiyahura, nko kwiyahura, nico gituma bacita kamikaze. Igihugu ca Iran kikaba kizwi cyane gukora zino drone benizi. Bavuga ko n'Uburusiya bwakoresheje zino drone kenshi cyane muri no ntambara na Ukraine. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Urashaka kumenya byinshi kuri bino bitero bikoresha zino ntwaro za kijambere, the modern warfare? Kanda aho handitse subscribe kugira ngo tubandanye tuzana ibiganiro nk'ibi. Naho utaha. Jewe ndi Seti. Ciao.